ni wewe mutima uravumba yeah, kibirenge kibasumba yeah, gwerega rundimo naragwisanzemo ni wewe untwaza itiro ryanje nyereka ngo emotion yuko nkunda naje fofo amaze nkwiratire oh baby gwerega ni wewe ufite ijambo mu mutima wanjye rega ni wewe my girl nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga oh yeah Yes, bakunzi bandaho TV mwaramutse cyangwa muriwe bivanye n'umwose aherere nkuko bisanzwe uyu munsi turi kumwe na Wiz Design umwe mu baririmbye bamaze imisi babikora neza cyane bafise songe iryoshe kandi yabikoze neza tumaze imisi tubibona henshi hatandukanye kuno munsi hari amakuru kumbure mashasha mugiye kuronka kuri we kubijanye n'ibikorwa vyo muri kazoza n'ivyo ari mwubu nuko yiyumva ku vyijanye n'indirimbo yiwe karibu sana muri kumwe na Andy the M's kuri micro kuri kamera muri kumwe na Dosi the Ninja number 2 hey welcome bro nyame nyame nyaminga nyame nyame nyaminga thank you kumwe na Wiz Design turakora mu gice cyane urakoze cyane boss umeze neza boss ndashima Imana ko uraberewe bro asante sana uno munsi Wiz Design yambari yangahe ana mahera makeya gusa naho urabibona nangahe mahera makeya amajana tu amajana angahe amajana nk'atandatu gusa wambariye apana ibihumbi amajana atandatu makeya 600 francs 600 francs ya kubera iki wambariye ayo mafaranga kandi ukabivuga kuri micro nambara amahera makeya kuko bivanye na time ndimo nibaza ni atari nambwe zo kwambara ibintu by'amahera amahera menshi ariko right now nambara amahera makeya kandi urabona ko mberewe ya merci uraberewe cyane twongera tugwana ikaze kuri Ndaho TV urakoze cyane mukazi tugaca tugera n'ikibazo ca mbere turaza kugaruka kubijanye na songe yawe ariko avake tuyigaruka tugomba kumenya Nyampinga we yakiriye gute bro Nyampinga abantu barayakiriye bien kandi ndashima Imana nshaka kuvuga yuko byose byari mu mipango y'Imana si ibintu nari niteze yuko bishaka kumera kujya ariko ndashima Imana kuba abantu bayakiriye fresh ya reka tuyungurure song Nyampinga ndagenda n'ibiriko biravugwa ngo harimo gukopya abanyarwanda ngo harimo kuririmba muri style y'abanyarwanda wowe bivuga kwiki oya kuririmba style y'ikinyarwanda ahubwo ikinyarwanda n'ikirundi bifitanye isano bigomba gusa ugiye kubiraba kuko umunyarwanda ari kuvuga urashobora kumutahura neza atamuntu ariko aragusigurira n'umurundi uri kuravuga umunyarwanda ashobora gutahura neza kuri ivyo rero ndaririmba ururimi bivanye n'ingene nigeze kuba mu Rwanda gatoya sinshobora kuvuga yuko nacibagiye sana ariko ndi umurundi nkaba navukiye nganye mu Burundi nabashe kuba mu Rwanda gatoya igihe kirekire sana suba umugabo style ya song kugira ihagarare yose ikwiye ivyumviro bitatu vya mbere wabikuye he kugira irya ndirimbo ihagarare ko gihagaze no munsi ivyumviro vya mbere nshobora kuvuga yuko icambere cyari kubaha cyakabiri kugira focus cha gatatu kurabaho entertainment ayigeze y'umuziki nga nashase nkora ikintu kiri difference ni kindi cy'abandi baririmbyi bakorera ngamu bacu ya indirimbo irasohose igifise style igomba kwisa kandi je ifise umudiho mwiza n'amajambo meza indirimbo iraryoshe indirimbo iri hit ni hit song ma hit song mbe nka Wiz Design uyikrasa mu ndirimbo zingahe muri uku kwezi nziza cyane ico kibazo nshobora kuvuga yuko je nshobora guklasa indirimbo ngo ku kibanza ca mbere kuko nta muntu ushobora kuvuga gwaye akivura ubisanzwe ategerezwa kurondera umuganga kuri ivyo guklasa bifite abantu nshobora kuvuga babihagarikiwe ushobora kuja kubaza umuntu ukavuga ati bro indirimbo Nyampinga iyo mutipe Wiz Design ushobora kuyishira mu kibanza ca kangahe muri no minsi n'izindi ndirimbo ziko zirasohoka amakaca guhinyisho ya muri make wayakiriye gute mu baririmbyi bagenzi bawe ubona uko bayakiriye we wabihaye ibice bingahe kwijana byo kugushimisha ibice 70 kwijana
barabifise kuko ndashobora kuvuga abaririmbyi benshi bagiye baranera intege bayakiye bon ndavuga yuko bashinga link yiwanje n'urukundo bandika ko amajambo y'urukundo yo gushigikira ngoga mbere nkija mu muziki kuri ivyo rose umuririmbyi mugenzi wawe amaze kwandika izina ukabona Big Fizzo ashizeyo link yiwawe kuri stati yakandika ko amajambo nibaza ko ari ikintu cy'urukundo abakweretse abaguteye n'intege si Big Fizzo wonyene n'abandi barabikoze ariko uravuze Big Fizzo urabona ko hari umwe mu legend ufise mu Burundi kandi baragushigikiye ujya munsi we agushigikira nirihe tandukaniro ryahabaye hagati ho kwishimira abandi bose na Big Fizzo kuko bateza kuba kantu gatandukanye kuko si ibintu bimenyerewe cyane ku ba legend baco mu Burundi. Big Fizzo en fait no ancien musicien shakuvyita uko ikindi kugira afate link yiwawe ugitangura ari indirimbo yawe ya mbere mutari bwazinanye bwari bwabonane na n'ikintu nani afere nimwe mufitaniye mugabo ukabona ari high pen ari high ujya mwanya wo gufata link yiwawe akagenda akayishira kuri stati cyangwa akayipartage mu groupe nibaza ko ari ikintu ushaka kuvuga ati namuhaye ikibanza kiri imbere gato yakurusha abandi kuko abandi barabikora mugabo bafite ukuntu babikora mugabo nibavyerekanye uko babikoze ukasanga aje kukubwira ati muri WhatsApp canke muri page yawe akakwandikira bro akoze indirimbo nziza ugiye kuraba muri comments ya YouTube na ni comments yashize urumva shaka kuvuga yuko iba yamaye support birenze support ni igihe usanga ayiza ku mugaragaro buri muntu wese akabona yuko ari umuntu yakoze ikintu nya Wiz Design tugende na kapera kidogo na positive kugira tuce tugaruka n'ibibazo bibiri cyangwa bitatu. Rurasesekara gwa rukundo urabibona mami ngwino uvana kumenya ngo boje sinkitahura kuko urukundo nkunda je rurangwa neza abandi sinyibona sinyikorako warambujije barafuna nk'abakupirako downle niko wanegetse ma positive mama ma positive mama you my positive thank you. Yes. Ni Wiz Design muri kumwe aho dushaze kubagarukana muri songe yiwe y'inyuma tusubiye nyuma ya Nyampinga hari positive. Wiz Design nkaje nkumenyesha makuru kandi umurovye atigera swatinga iyo ndirimbo yari nziza cyane positive ariko ntiyaronse power play kwiye Nyampinga iraje ijiro nka power play kwiye nikiye kintu wahinduye kumbure muri strategy zawe kugira indirimbo Nyampinga ntize nka positive. En fait indirimbo nazitanze nshaka kuvuga hari mu mwanya mutoya nazisanze natambwe Nyampinga aca kurikira positive ugiye kuraba kuri account yiwanje ari difference nk'imisi 14 je pense nka 2 semaines zo zari ziheze kugira ngo kure positive kuri ivyo abantu bari bagikunda Nyampinga ni kuvuga positive nayo nyene tanguye kwinjira mu bantu buvuba kuko indirimbo igenda buke ndashaka kuvuga ihera ngahe ikagenda gushika ishikira abandi bantu kuri ivyo positive nayo nyene abantu batanguye kuyakira bien mbere bako barasaba nayo ndashaka kuyikorera video mu minsi mike ya bintu nivyamera bien muzobona video ya positive sose ayo namwe makuru mashasha mutari bwumva handi hantu video igiye gusohoka ya positive kubereka bacugira cyumve cyo kwisora iyo video buri kintu cyose ushaka kuba international nibaza ko utegerezwa gukora ikintu kiri different nashaka gusora indirimbo nziza ukabona ko ari indirimbo nziza hama hakabura umuntu akuburyo wo gufasha byo ni ibintu nibaza yuko shaka kuvyita gute shaka kuvyita ko ari nozea ko ari ikintu nyene kiri broke kuntu mugabo ushaka ukoze ikintu ciza kiri dandaza ndashaka kuvuga positive na ronse umuntu ashaka kumbwira ati nanye ndagukorera amasanamu nuko gusa bitaraja mu ngiro mu minsi mike yamuzobona post z'amafoto turi muri shooting mu minsi iri imbere gatoya mugabo video itegeza gusohoka ya reka twera niki kibazo sino kibagira kukibaza kuko abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi baba bakinumye Wiz Design niki yagikogwa nibihe bintu ugiye gukorera ko kugira ubandanye gukora indirimbo ziryoshe zibanaye gukora ku mitima y'abantu kuko uzoswatinga rimwe bro urashobora kuzobuguye rimwe na rimwe nigiki ugiye gukorera ko niwe mugambo ufise uzogushigumiza kuri top ubandaye kuri wa mwanya wawe ubandaye gutera imbere umugambi wa mbere mfise gusenga Imana ikindi mfise kubaha ikindi mfise guca bugufi indirimbo zizoza muzozumva ziri muri studio
ni nziza kubwi wanje ndashaka kuzikrasa ko ari nziza ariko amatu y'abantu turi different tumva ibintu biri different ukuntu washaka gukunda iyi unge gakundi muri ivyo rero ndabasaba gusa support yo kunshigikira mugamo ibintu biri imbere muzobibona ko ari vyiza sana ya uratanze ubutumwa bukomeye cyane yuko ugiye ibintu biri muri studio nimba atari banga ufise indirimbo zingahe muri studio zikoze ni nyinshi cyane zigereranya moyenne zigera nka 7 kuntu 7 ya zose ziri muri ya rwa rukundo tumaze imizi twumva ya ziri mu rukundo izindi ziri mu bantu bamaze kuvana izindi ziri mu bantu bari kureka mu rukundo ya kuri byo rero cyane kiri urukundo imbere mugabo ya mbere mu rukundo ngicyo kibazo kiragarutse twakirungikanywe n'abakunzi ba Ndaho TV ndetse na MC andi muri rusangi baraje babaza ati mbega uwo muntu aracyari umusiribateri kugiye aririmbe cankwe ubusiribateri barabumukuyemo ndacyari umusingo man ndacyari umusingo nta muntu ufise oya ugushaka cenga gutore ewana turaganira naribi tugerana nyampinga kapera tuje dusezera abakunzi ba Ndaho TV kugira tubarambire ni wewe mutima uravumba kibirenge kibasumba gwerega rundimo naragwisanzemo ni wewe unwazitiro ryanje nyereka ngo emotion yuko nkunda naje fofo omaze ngwiratire oh baby ngurega ni wewe ufite jambo mu mutima wanjye rega ni wewe my girl nyaminga oh yeah Wiz Design twabanye neza tugushimira cyane ko takajambo kamwe ku bakunzi ba Ndaho TV ndetse na MC andi muri rusange so akajambo shaka kuvuga nuko babandanye bashigikira televiziyo zacu ahubwo ya mbere yari Ndaho TV televiziyo iri kurabikora bien nkunda sana no mu brother bikora neza Imana muhezagire mubashe gutera intambwe nkaba ndabasaba ko moja ku social media ziwanje mukagira follow mukamfollowinga kuri Instagram na Twitter nkoresha izina Wiz Design page yanje ya Facebook ni Wiz Design na YouTube yanje nkoresha Wiz Design yao twabanye neza bro tugushimire cyane twizere cyo twavuga tuzokuronka kandi asante sana bro yes yeah hala ni MC andi kuri micro the ninja namba limoko namba moja kwenye maiko inyuma ya kamera kumwe na Dosi the ninja namba 2 Wiz Design nk'umutumire witeka uyu munsi twari muri Tribeca hit top 10 turashimiye wo maze kugira subscribe wo taragira subscribe like share na comment asante sana bye bye ciao